Ibyo bintu nimba ari imbeba nibiki yandi uri kurateka kuko we misi yose wicaye mu gikoni urashobora kuba uri kurateka ibintu bitagira umutwe n'amaguru ibiryoshe bipeti yangu sinona guhanura ubiki ubirisha nje uraza kumako no ibiryoshe nta navy'imirashika kamwe kera bwari buzimbutse buzimvye muri no ubu kamwe nangara zigoye kuronka boss ishaka kubivuga ko none kubera ikudashaka kubivuga nyene n'umuntu ivyo ntavyo nkunda ibintu by'amapri vyonja ivyo sigenda kubaji nta kibazo babumpaye kubona uja upimira iwa ndi menga ifise umusoso wa muhungu gufyina utanguye kubona imisoso STV every story matters. Iyo staff yashira ko jana urego kumugikana urabona murambonera ibintu ariko arateka nje nacita ndabiraba yaravyina mani kamame nani bituganira unavya nimba ari inzoka andi byo misi yose ndinjiye mu gikoni abeko arateka ibintu bitagira umutwe n'amaguru tundabira nk'ivyo bintu bitukura kandi ari poza nyene yanicaye neza ko yari si nahava ngo bitatugiye ateka dakeneye kubimenya ko arashyize ko amarori umuntu ari mu gikoni arambara amarori merci beaucoup Jishitse ku kazi ubunyene ndamuciye ko twende tutumwongereshe tugende tumuvugisha nengo bavuga ngo akateka ibiki bijya bintu bitukura mana nambone yonyice je nukuri je ndagenda uko nyene ashatse arankubita je ndafa kugenda ko bijya bintu ariko arateka dago mani biratukura ibintu bitukura nivyo ariko arateka ibaze kandi ingene ari concentré rero menga nyine nibindi bintu ariko nimba ari inzoka kame munana nini we nimba khayavu nimba ari imbeba tinababwiye andi misi yose yicaye mu gikoni ariko aragira ibintu vy'amajabu indiye David tugende none ariko arankubita aranyica bantu ugende wewe njewe ndaje muvumbuzi andi nimba uri kurate oya naso oya ndakeneye kumenya ivyo uri kurateka wana kile kinabana alo wiya uko wapi kuya iko napiga kabeba hapa kunarisha hapa ngozi si kama atakuko sana wayi nono rire gusa naye bakunzi ba kwa kamera hapa uoneshe bitonye iko napiga ibi nibiki uri kurateka wa Mungu we ibintu bitukura abantu mwakuriye mu kigobesha muba mufise ibibazo umviriza yenda kubwiriye kwine mana erega nje ndaguciye ko ngaho bunye uba wizera yuko kaziye ta munsi bokwirukana muri STV wewe oya ndetse ngambu nyumengo uri kurateka ibintu bitukura ndavuze ndago oya reka manguruke kwandi imbere yo kubiso ibyo bintu nimba ari imbeba nibiki yandi uri kurateka kuko we misi yose wicaye mu gikoni urashobora kuba uri kurateka ibintu bitagira umutwe n'amaguru none ibyo nibiki uri kunabionesha we Fabrice ibi ni bitugana iyi ni kuku ndogo yo ubuswi ubuswi no kumenga ni nyoni kumenga bagabo kumenga andi guteka iki ibyo bintu biratukura re injiwa man injiwa mu kirundi ni inuma ukuteka inuma nizo uyumvise mwo ku tugororo bana tuguma tuguruka wadikuye tumwe bavuga ngo nutumarayika twose wadikuye nagutse uko manyinjira no wena musi wicara mbwikono mbeje ari wari kuteka sinda buci uyu muhungu afite ingorane nigera yicara mbwikono ateka ibintu bisobanutse dufate bazi inyama y'imene mukamusirasi ujya we bitobora none biraryo umukamusi ni umukamusi kiya kimami yo cicuma none biraryoshe oya odango shaka unyime ndabona amako numva ingene bimeze nibiryoshe sawa ibyo tubirishi Jesinga wone zigenda wabikuye hehe yani neko tuzi ko biguruka harano babigurisha none bo byabuguruka nibo babutabo bafise aho butahereka
Yego kweba ninga usanga byakuzimvye umva uryoshe umvumbu unsanze muri bikavyereka mu gikoni kandi wo ikindi naco nje cyatumye ndakuvugisha reka namu yako ahubwo binamu yangu uko my daddy none urinzi ubona papa yicaye mu gikoni nuca wiyumvira uri kurateka ibintu biri bizarre abana bubu erega we nje nakije kamera ko yanabonye nyine ukuteka ibintu bitukura nje cavuga none akateka imbeba je mura nibaza ikibazo kimwe je ahantu hose ndimba nambaye amarori aho rero no mu gikoni nande nivyo niyumviriye amarori akubita ko neza none yanze biraryoshe uraza kumaka ntibiryoshe ibipeti yangu sinona guhana urubigi ubirisha nje uraza kumaka no biryoshe abandi baje bisanzwe ariko wowe ibintu uri bizarre ahantu hose ibintu ukora bitandukanye n'ivy'abandi urazi ku abafana baba babizi iyi bayita pigeon mu gifaransa injiwa ni kuvuga yuko gusa nje n'umuntu nduru nyama yaga kaboro manega iratetse gusa ntujya leta sahani wanipatie nje kulie none nje n'ubwa mbere mbonye umuntu abitetse ivyo bintu aho usanga wakibagiye handi rega warashisha kubibagira kukabaga wenyine oya kuba mbaze sinjya wakuze kameze uko nyene bambagiye ababanyi je kweri mu buzima nosha kuyiteke gute kwanda ndabucumbye sindabugirira ugomba ugateke gute ntavyo kugira navyo gushira mu itomati navyo gushira mu yumvira ingene ndavyiga kuba ari nyinshi mama ndenda ndakwereka ingene uzirya ndashobora kuba ndabizi ye bagabo ingene zimota rero damadani sahani inje umeko ibintu ntabwo ari vya STV ni vyanje nje wanje jenye uzimisha kamera si none wavyumviriye gute basi kubiteka ivyo jewe uri nuje musanga nkafungura inyama inka ingurube izijya zindi zose nazujya nivyo uri allergie naragize problem ntazo mfungura rero inkoko nazo urazi boje inkoko ntabwo umuntu azishuhira ariko ubu bo je naraburya kera mu nyuma rero nsanga buraryoshe sana rero nari ndabukumbuye ndavuga ati ko Imana yameza agenda ronga aho usanga bwakuzimvye bon shaka nubungahe ubwo ni bosi nkunda kuvuga cyane ibintu byinshi ariko oya ni bungahe basi ubu numbye ko ari kamwe ni butanda yala la kamwe dufatirwa ku nka 70 kamwe inkoko nagashigurwa ngaha ndazi kamwe kagwa ngahe nka 15 oya nta na 10 nashika kamwe kera bwari buzimbutse buzimvye muri no ubu kamwe nangahe zigoye kuronka bosi shaka kubivuga ko oya none kubera udashaka kubivuga nyene n'umuntu oya ivyo ntavyo nkunda ibintu by'amapri vyonja ivyo sije kubaji nta kibazo babumpaye kubuntu uwo muntu ninde yaguye inyama kubuntu muri make ntibuzimvye cyane gucana 10 ntashika rero je ndi barasinkunda kumenya abantu bamenye manda kubaze question iri privé bon iri privé hari iganiro warekuye ejo mbe warasomye ama commentaire akijya kiganiro cha mpakwa kugonga umwana yego wiyumva gute no munsi ndazisoma wiyumva gute yani ko nje numvise ndifya atari nje wowe wiyumva gute nibaza ko ni intege ziyongera ku zindi parce que ndibaza n'ibintu bimenyerewe biramenyerewe si bishasha oya nje kuko uradi uronsa ama commentaire ari positive nje nazisomye no musi mu gatondo vyose natwe kurira zari zinga izowe wasoma zari zigeze muri commentaire zanuriye sinibuka nimba ari 50 combien nimba ari 70 combien je nemerwa kuzisoma ejo ziri muri 40 rero nibaza ko ni commentaire ziri positive kuri STV zirakunze kuboneka kenshi cyane kuri wewe no kuri wewe ni kuri STV sinavuze ku muntu je STV si wanje ni yatwese ni iwacu ni yabafana ron ashima karima we kwanza kubera ino nibirima ifashiki icayoroha akantu nyene gaca kamera neza none ubu wowe ushaka kwirishiki ubugari firiti uburobe no musisi nahakare kwe urutakare naona nisabisha udusha tutagira umutwe n'amaguru sara ukundira urirega nturindira bakuvuge sara ukundira ibyawe ni uvyishirira habona none wavyumviriye gute wavyutse mu gatondo ciriyumvira kugira guteka injiwa ivyo naziguze ejo nari maze nk'ukwezi ndazirondera ntazironka aho naja hose bambwira ngo nibadandaza kubera baba bafise nkenke kandi ziboro ziragoye kugurisha kuko benshi babibaza ko ari izintu ze
ko ari iz'umuti ngo ibi bintu barabikoresha iminsi baguma bambaza ngo ni ya dawa imiti nyabaki bazihamurako badihamurako oui kuko benshi barabimbarira cyane nyene zimota nk'iziryoshe basi izudikuyemwo cuma kamwe mbe ndumvira zimwe bime nico cyakuzanye mbe Sara ni sihari Sara ni hari ndamamagara abanza gihe tuze kujya dahari uranyumvira ngiye kumvize papa w'umuroho oya none nawe urinze ngura zitandatu nuko mfise abana b'ibiro mwe akiwuko na buroho kwiwe hari nde ibyo bon no mutse ari bwa mbere ndabiriye nimbuza kuma ariko uraza kujya nta no gutinya ati ibi bintu birashobora kuba byonyica we ntacyo bikubwiye riga misi yose harabaho première fois harabaho bwa mbere bwa mbere nuja upimira iwa kandi menga ifise umusoso wa muhungu gufyina utanguye kubona imisoso Jya gusinda kubesha sindakubesha ikintu kimwe ntahura mu buzima jewe ninaronka ubuzima uko bon bwisunonore nta kintu kiryoshe nko kugira ikintu ushaka ivyo rero wavyuta ushaka kunda mu buzima ngi ikintu ushaka kurusha kujya kenshi ngiye gake yako ngi ikintu niyumva mu uwo mwanya ariko kitangwaza rero nk'ubu mazi ndabushaka kagenda kubugura ngo kamwe bubirisa nkaraba bubiri mfise abana bibisambo ariko mwe muraza kujya umuceri ni bon oya nje na muceri njyana nkunda kweri kuva ejo naragiye kwa muganga baca rero amahera nenkananga ndavuga inbox gusa sina ta difra notatizo yakuye au kwaje atana difra ni muncenge baje kubera ndameko norendo sereza abafana abafana nabo baraza kunsaba ndabizi baca bandika gutya ngo yo ndingene bankumbuje uraza kumva nzo komante ngo yo wandura ngo wandura ibintu biri special kwa meme je ndinze nja kumbabura kweli wa musi wibuki nuko ntari ngaha nari nanga oya ibuci we warubizi we ko umwana wa hari yari yae mu kigobe ndakwiyamye ni none mbe ndaje kamwe kandi makamwe ndani cyane yizana ucishira ngaha mucu ugenda mu nzu ndaguhamagara reka sare kudukurambe oya ishapeti yawe kaduhishe neza andi uburoho buranyishe uburoho buranyishe neza nubashaka kurira andi ndagusabye teka niyo sahani urayita umundi nje nayo ndakuzana urazi rero turaye kwanza ko ziryoshye ego aho ni bon wewe rega nturimo andi kuramwo sawa andi ngo busambo ko atabwo ndakuziko oya je kwere sindakubesha je nibaze ngo bon je ndajya cyane amarori nibikiwe na kwe umuntu ari mu gikono uragiye wewe je njya cyane wapi uribeshe ndajya sana nk'ubu uribeshe aho se ariko bivuga mu kiganiro ndadi na kamwe nako aza kujya aza kujya kamwe basi sindakubesha ndajya bwinshi ngabunga basi twemerane ko utaza kutwima oya no oya basi wowe urabona no bimwe oya nibikunda ndabita hama merci kuba twavuganye gusa ndaza kuvugana nawe kandi uri kuraburya twumva ingene bumeze cyakora umunsi wewe tekana gusa nushire mu itomati ndayikora ndabushira mu bitunguru gusa wereka mukanya birazigiye handi birava bibi ibi ntibishobora kubiye je nicariya nubwo mpamagara mu kiganiro singenda nubwo waba umuvumburo witwa gute simvaha uri kuyerekana nk'igisambo gwe ndagoye kumenga ni inkoko none si inkoko ntoya sawa rero turasubira mu minota 30 30 yose minota ngaye 15 wenda ubwira mejeje kujya reka mbaze ndakuzanira isano dushirako sivyo yego sha STV, every story matters.